nkeneye inyishu ya nyuma uno munsi niyo yanzanye urambwira yuko umwana agiye kuvuka kaze kwita izina ryawe cyangwa azo guhamagara papa nico nkeneye cyonyene nico sanzanye uno munsi kuzayo inda nibidonge nzoye kuzayo mupanga kandi abikubwiye wishiye mu mutwe bishoboka nyumva ibidashobokeye abantu bishobokera igipanga ciwanje kidagushobokeye kizoshobokera igipanga nzoba nazaye kandi mariage. Wow, ni safi manaje ndiba tari ko nzashira. Karibu. Naje pema muka none ni ryari? Tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri. Inasi aho harageze? Harageze. Ngumbwiye utevye? Nukuri ntabwo nagize amakenga kuzana ahantu hameze nk'uko. Namanje ndikunda ndaraba. Murafata umuntu n'umwe aberanye n'ahantu hameze nk'uko. Manje witondera mu burengero bw'isi. Ndabona ko ari hagati. Nawe urabishima? None shiri hano hantu habona gute kweri? Hano mje mkwenda habona neza. Canje nararebye mbona n'izina ryowe Kamikazi. Bita mbona ari hano hakubereye kabisa ncwanguza. Cyengo nhange ko neza nacyo habaye pe. Shiri reba iyo misozi iraho ngaho. Sheme mu gisagara iwacu umuntu atangura mu kurya atangura kunywa amazi n'uwo no kubisheme ntungayire si byiza. Mbona ibintu atari bibi fungura we kuda